abatumire bacu uno munsi ufite urubanza umwe wese mu cyubahiro ciwe nk'uko ubuyobozi w'abakozi bo muri byo byo gushyikiriza mwese batumire bagiye tugira amahoro tugire amahoro ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu. Uno munsi rero uri hejuru usanzwe mu kanyamuneza ugushimira Imana yabanye natwe umwaka uheze tukabona amahoro tukaburanguramo n'imigambi myinshi twari twihaye harimo mbere n'iyo umwaka watanguye tutari tuzi ko tuzorangura twatwazuje n'amahoro. Rero uno munsi twahuye natumira mbere n'inshuti dufise nyinshi mugabo n'umunsi wa iwacu musanzwe muribuka yuko umwaka uheze imbaza imyaka 10 yari iheze BMBC ubu turi mu wa 11 tubayeho ariko twatumiye inshuti nyinshi kandi amajana menshi ubu twari twashoboye no gutumira n'abakozi ba BMBC bari kure no munsi byakunze kubera ibikorwa byinshi batumye abakozi ba BMBC bari hagufi kubera n'ubu nyene no munsi hariko turakora hari abajya ku mashanti natwe bo gucara bikuru hariko turakora. Rero ari musi wacu kugira tuginane kubera ko ibyo byose Imana yabicishijemwo hanyuma twifuza rero yuko umwe wese muri twebwe ari ngaha sasa Imana yuko byo mufasha uno munsi ukabo kunezerwa kuko bisaba yuko atabuza kuva ngaha ngo afate imbere n'inyuma bace kwibeye inage canke hagire ikimugonga. Hanyuma rero kuko umwaka utashe hace n'imyaka 3 tugira runo rubanza hanyuma tugafata akanya kaka rero iyo dusangirire hamwe nk'abasangiye gupfa no gukira tunezerane twirimbure kandi duhana intumbero nshasha twebwe nk'ubuyobozi bukuru bwa BMBC dutange na raporo. Urumva turatandukanye hariho abakozi bakora ku cyaro gikuru no kwita nka leta muri BMBC hariho rero n'abenegihugu benshi yo muri BMBC bari ku mashari atandukanye bari mu yandi mamisho twakora batumye. Rero abagize rero urwego rukuru rwa BMBC baratanga raporo n'umwanya mwiza wo tubigira. Hariho kandi n'inyinyanyuro dutanga umwaka mushasha tugira cyane twaragize nado tubamenyesha muri iyi raporo dutanga. Kuri uno munsi rero twakoraniye hano nk'umuryango wavuze cyane wa BMBC ishyirahamwe rikora hanini mu byo kubaka amazu canke izindi nyubakwa zose zisaba ubuhinga, tukaba rero dukora mu gihugu cyose ku bantu bose batitura abamikoro make canke abisununuye baba mu Burundi canke aba mu mahanga. Muzokumva abantu bavuga yuko batanga service de diaspora kuri internet ndikubona abanyesha makuru barabona ko byeze guhera mu entreprise no mabanki avuga ko hama service aba diaspora twebwe turimboneza muri bya bintu nimwagenda mukandika hashtag bwango BMBC bito Burundi diaspora muzobona ko dufise amakuru menshi bagenda kana bavuga muri 2012 atabandi bantu byinshi bikorwa n'abantu bariko babonye ko projet zacu duhaba muri diaspora zirimo zinteresa aba diaspora nyene bagerageza gukora nko dukora kandi turabishima cyane kuko bituma abantu benshi akeneye ama service bayaronka kuko atangwa n'abantu benshi. Rero ndashimiye ngiye ku mutima abakozi bose ba BMBC abakorera ku mashantiye yacu n'abakorera kuri biro isharo gikuru no kuvuga buryo turafise amashantiye za Rumonge za Gitega za Cibitoke n'ahandi usanga dufise ibikorwa tuza turarangura muramutubona za Karuzi twagiye mu misiyo y'akazi za Gitega amahari yaho za Muramvya twadufise ibikorwa rero
rero bamwe byakunze ko bashika ngaha kubera ati mu ndwi hagati kandi kubera ibyo nyene zo gutunganya imirimo ntibyakunze ko tubigira mu mpera z'umwaka kubera akazi kenshi nyine twari dufise mwarabonye ko ariho twamenyesha imirimo nk'abashikako ija mu BMBC. Reka rero ndashimiye kandi abo dukorana mu buryo bumwe canke ubundi baba badandaza dukorana abafournisseur n'undi wese tushakora kugira ngo BMBC imbere ntibagiye namesha amakuru twaratwidoga mu isi heze ati twebwe dukora mu bintu no kwita by'iterambere uburimyi ubworozi canke ukubaka kera ntitwagenderwa. Ndashima cyane muri no myaka ukuntu mwatwitayeho mukatubera inshuti mwebwe abamesha amakuru namwe turabashimiye. Ndashimiye kandi ibanki BGF, Banque de gestion et de financement ikorana na BMBC. Byari narabonye ikiganiro kinyamakuru Burundiyeko cyashyize ku mbuga aho mu biganiro umushikiranganji w'inyubako byari kwagirana n'amabanki bavugana ukuntu ngo teza imbere iby'inyubako, basanze BMBC na BGF ariyo bafashe iya mbere kuko twebwe mu gihe bari bagira inama bavuga bati tubigenze gute twebwe turiko turondereza ku rubuga. Nararyohewe cyane kubona icyo kinyamakuru n'abandi bari bahashitse barashoboye kutumesha amakuru tutari twamenye aho twavuzwe muri ibyo biganiro yuko twafashe iya mbere ubugwizi buraro mu gisagara cya Bujumbura, aho twatanguye ku mazoro bwarazinze bwahaye ariko tukaba turiko turamanuka tugeze ku mazu umuntu ashobora kugirana n'amasezerano akagura ikintu buhoro buhoro kidashikana n'imiliyoni ijana inzu canke parcelle. Rero bose badushimira cyane abanyesha bakuru baba adaho utazezwe gusa. Hanyuma BGF rero turayishimira kubera iradufasha ubu tutashaka kubakira amatongo abantu, kubakira amazu abantu no matongo yabo ku madeni. Murabona turafise aho tubaka amakaritsiye mu Gahahe, Itenga n'ahandi muri Biwa, mugabo uwitwaje na BGF turashobora kubakira abantu no matongo yabo ku madeni. Ibyo kera twabishobora kera tuboka gusaba dukoresha amahera yabo n'ubu turabikora, mugabo uvuze tudafise itongo twite ibyangombwa turamusanga ahari tukamubaka itongo ku madeni kuko usanga abantu benshi bashaka amazu kandi bafise n'akazi keza, ugakura mu miliyoni 100 canke 50 bisaba kugira ngo bubake canke amajana angahe bikamunana cyane. Iyo banki mbere abari ngaha kubera iyo banki twumvira twisanga dukorane muri ibi ari mabanki amwe atabishyize kubera ko mbere byari bishasha ariko nta kosa tubashiramo ibintu byashyizera amaboko. Iyo banki yashoboye gutangura ibintu abandi batari kumve tufashe zihamaje. Rero uyu mwaka w'ibihumbi 2022 twararangije waranzwe n'ibintu bitandukanye muri BMBC. Aho twavuga ko kubana inyubakwa twariko twubaka mu 2022 cyari bwahe gukora ivyigwa by'inyubakwa z'abafitiwe bijya bintu mumba bita ivyigwa ivyigwa uzokumva n'abantu umugambi umaze imyaka mu vyigwa murakumva imigambi y'abana bariya imara imyaka mu vyigwa twebwe nta mugambi umara imyaka mu vyigwa bijya migambi yose mubona twagize y'amahera menshi kujya nta mugambi umara imyaka kubera abantu mwabonye bagikora bakwiriye benshi kandi babandi abo bantu bari ibyigwa ariko twakoreye by'ibitaro by'amahoteli by'ikindi z'abashimyi by'inganda z'abashimyi. Hanyuma kandi hariho n'abandi bagituye bishasha muri 2022 nabonye twagize ibyigwa by'imigambi yabo kongera turayironderera ibyangombwa impapuro y'umusha. Baramwumva ko abakozi bishaka kubaka batagira imusha muri BMBC munatwitura tukamukorera umugambi kuva ku vyigwa gushika no kumusha zimwe bita permis de construire ivyigwa bikorwa na za ubuha umugambi ugahera wose abamusha atigeze azamo atigeze aja muri bironi kubera ko abahinga bimenyereye amaze imyaka 10 bari barabikora nabo turabashimira. Hanyuma rero mu mwaka uheze twatanguye ibyo kubaka ibigwati bita BMBC homes
dutangura mu mazu 27 arimo amabatema 81 muri kati ya Gahanga. Ubu tukaba tugeze ku mugambi ugeze kure, amazu ya mbere arenga y'abacumi mu mazu hafi 70 twabura kubaka, turiko turayahera niyo bitatu n'isuku yasiga dukora imiryango yayo kugira ngo nisiza namenye kamarisha makuru buno mwaka tuzatumira abaje mu mugambi uzogeza. Uwo mugambi rero waduhaye experience, uratubwira ibindi bintu abantu bakeneye bitari tuzi. Batubwira amazu yo mu Gahanga ya kijambere cyane kandi n'amayetaje gusa usanga nzinze ni mu turonse hari mazu atazindi. Niho rero baje gutangura ijya migambi muri ko murabona ubu iyo misi ho zitenga uburaro burimo produire amarojima amajana 2 muri metero zitandatu, atubari n'ibintu publique communautaire bidasanzwe. Turashimira benshi makuru amaze kuza kuyigerera barabonye aho mugambi ugeze mutenda. Twatanguye kandi projet ya BMC Homes quartier Miroir. Ndashimira n'Imana kubona amaraso meza tumaze kugira amakonta menshi kuva amesha makuru twari kumwe barabyiruka rutangi cy'ukwezi tuziga mugaragaro aho projet beri itera kugwa. Naho nyine twatanguye projet cyo kibanza ubuvuba igogo hadurika kiritirwa tuzatangura kubaka ngo dufise abagena amajana tuziyandikisha. Hariho kandi nani makuru turategura muri no mwaka nyene uheze ubwo yabandanije mu zomenyesha mu isiza. Hanyuma kandi twaragize amateri, urabona usanga mu Burundi ishyirahamwe ryubaka amatari rikora ibindi bintu igihe rero sikira nubiganya n'umunyesha makuru akagira telefone cyangwa akagira kamera cyangwa akagira kinakiriya, ugasanga umesha makuru ugasanga ishyirahamwe riraronka akazi mugabo ndifise amateri igikorera umuryango, igikorera idirisha, igikorera kinakiriya. Uyu mwaka rero twaragize ibyo kubaka amateriye ku buryo imiryango ateretse ministeri turagesa mashini menshi y'ingufu agezweho, yaba ajya hindira hari cyane ajya bakoresha n'inyo cyetaye mu Gahahe amaze kwashika barabibonye. Mu Gahahe kandi twarahitaye amamashini yakora muri atelier ya aluminium ateranye imiryango ya aluminium bijya bitagingese. Ariko turahitira kandi n'amatelier akora imiryango n'ibindi bintu byose bivuga muri acier byasudire nabyo nyine byesanye mu Gahahe. Ayo matelier mu Gahahe yaradufasha no kugarani madufise bw'igihugu cyose no mu bisagara byose aho turi turakorera. Bagenzi bacu bakoramo bamwe nibagira mubona bambaye intambara hajyahaye barana tukaba hace nk'amezi 3 cyangwa 4 dutangiye gukora ibintu tubyikorera. Hanyuma twarahuguye abakozi imwe n'itarafuza amadoka pasi nuko leta y'u Burundi bisaba ko ama societe akora ibikorwa heni yoza rahugura abakozi kugira ngo igihugu kigire aba professionnel bafise ubuhinga. Twebwe turafise ishure, turafise ikintu bita ishure. Burya aba engineer mwabonye bakora bijya bintu mwabonye ku mbuga, burya biragoye ko tworonka hano tubakura babizi baraza tukabigisha kugira abashobore ibyo mubona abandi novuga badashoboye gushika ubu. Rero twashe turondera ishure. Iyo umuntu ashitse ucuja mu ishure imara mwamezi 6 imbere ko tukemera kwa kamiriza. Nibijya rero bituma turonka abahinga. Iryo shure ririgisha kandi n'abakozi bo ku mashantiye kugira nabo baba bahinga. Kubera mwarumvise ndadashikako dufise imigambi y'amahera menshi nitwegeze abantu batarabahinga. Hanyuma twaratanguje igisata cha BMC Logistics twagitanguje mwaka uheze nyene. Cyo gisata nico kijeje kugera ajya makamyo mubona. Ayo makamyo mubona n'aya mashini adufasha kubaka. Turamaze kuronsa rero inzego duhereye umuyobozi mukuru w'icyo gisata wa departement BMC Logistics. Ubu kikaba kimaze kuja nk'amahera yababa muri yari akironsa ibikoresho nubwo bushobozi bwo gukora kugira bishobore kwironsa ibikoresho by'ibyo mahanga baratugura ku bandi bantu. Kikaba kimaze kuroswa n'amakamyo hamwe n'imiduga itari mikeyi tuma gikora neza. Ibyo nabyo n'ibishasha. Icyo gisata gifise umuyobozi mukuru n'abandi bamwungirije ubu.
rero kandi no kuvuga tukiri ngaho nyene uzotembera muri Kenya azona imiduga yanditse ko BMBC, uzotembera mu Rwanda azonera nayo, ugiye he mu Burundi uzozirahora nayo imiduga kubera tugomba guteza imbere bya transport bya logistique kugira ingufu ibintu twemerera abantu tubishobore. Nuvuga nk'amesha makuru n'abandi bashitsi kumbure batari muri twebwe ijya migambi tubabwira nimba idakurikirwa n'ibyo tuko turavuga niyoshoboka. Hanyuma mutaka cy'ubuhinga rero twarongeje abayengenere bacu n'abakozi batunganya imirimo ya BMBC ibikoresho rutura aje dukora wamenga ntihagutse cyane mugabo kiye dufite abahinga udasanga handi kandi bakiri bato bashobora gukora amasaha menshi ku munsi. Hari n'igihe bakera ko turafite ibikoresho rutura no vuga nk'amaordinateur iby'ubuhinga murabibona turakora ibindi abandi batarakora. Baronye ko president migambi minini isobanutse mu buryo abandi batabigira. Na projet ya BMBC twabwira ngo ni murindire ngo muzoyona iheze tukitangura muca mubona forma yayo n'ibyo byanyine cyane n'amakuru technique y'amadefi y'abanyamuga y'ukuri bikorwa n'abantu bacu. Ndibuka tugiye kwemporta ordinateur bakoresha bikora bijya mubona zise kore bakora batubwiye bati izi ordinateur ibindi mashini bije birakorona cyo twagire tubona rero byerekana ko turiko turipanga kugira ngo tube abantu b'abanyamuga gusa besha abantu mutrafise ibinabiri yakashora kubihagarara. Hanyuma impande y'ibyo byose rero kubera tutari babikandagira horoshe twaragize investissement stratégique zizotuma abarundi bose bemera ko byo kubaka turi abicumako kandi tubabereke umara abarundi bose tubereke umara abubaka tubereke umara abayengereye kuza kubaka n'abandi. Izo investissement rero kiretse bimwe nariko ndababwiye twaraye bishize ku mugaragaro umugambi ya 80 w'amafaranga y'amarundi wo kubaka yaba projet nababwiye BMBC ho mu Gitenga na BMBC ho mu quartier Mirwara. Ayo ma projet yose yaratanguye gukorwa nakira ama projet ari en cours muri quartier Mirwara. Kibanza cyaje gutegurwa twaje turamaze kugurisha igice kinini shayo mazu azohubakwa hazo harimo n'amapartema atuma abantu bashaka kubana muri immeuble imwe ari imiryango irenga 50 zirimo muri quartier Mirwara. Mu gice kimwe twaramaze kuronka abakiriya babo. Rero ibyo byose twabigize kugira ngo dutange intererano yacu nk'abarundi mu kwerekana inzira utuma abantu baronka aho baba kandi batari mu bibanza binini. Mu myaka itatu tuzana imigambi yo gutuma benshi babana ari benshi cyane kandi baho neza namwe atari imigambi atari mu bibanza binini. Hanyuma iyo migambi rero twise investissement stratégique izotuma abakozi uko turi ngaha mu mwaka uza ndaza ko gushikira ku byo by'ibitigiri umwaka uza tuzoba turi nk'inshuro zitatu bisiga ko tugeze nk'abakozi 2000 bakora muri ano mashansiye yacu. Tuzoba twarabigije abakozi bishara bikuru n'abanye nk'inshuro zibiri kugira dushobore gukora neza mu bikorwa turiko turakora. Ubujanye n'ibyigwa kandi abahinga bacu bagizwe n'abayenjeniyeri n'abandi batekinisiye bakorana bariko barategura imigambi ubuhinga bwotuma bikunda ko twubaka amadazimbutse. Iyo abantu benshi bari tuvuze miliyoni 100 ntibamenya ko twamaze nk'amezi abiri twiga ukuntu umuntu aguze parcelle kibanza zibatsemo akubaka n'indi afise ibyo yakoze kumenya bisa nk'ingabure turiko turiga ukuntu amazu yogabanuka igiciro cyane n'abatarayubujumbura n'abadafite uburyo burebure bashobora gushikirwa muri gavumenti bishaka kubakira amazu no kubageni bazore mu myaka 10 canke izorenga. Rero tuko tutangabira twavuze twakoze mu by'ubutunzi rero byifashe gute jewe nta byinshi novuga itutangaje cyane mugabo murazi aho tuvugira hari ko hariho n'agashomeri abakozi tuko turasenga sibashasha benshi bahamaze imyaka 10 turi mashira hamwe amakerero yubaka ubu ni turi Uganda ruproduce abantu matonda ndivuga gufata cyane twebwe dutanga service zo kubaka ahanini. Ubu nito turafite abashoferi n'abandi benshi
mugabo kugira uronke societe ikoresha abantu 500 bayikoramo bakamara umwaka badashomereye biragoye. Twebwe rero mu by'ubutunzi duhagaze neza, ntiwogira abantu nk'aba uvuge ngo urakenya. Naho kuba dufise akadeni nakosa ko bagateye, naho kuba dufise umuvugizi araduhaye isima ejo canke hirya y'ejo abatekanye ko duhagaze neza, turi njyajya, turafise abantu benshi, turafise n'iby'ubutunzi bihagaze neza. Iyo migambi yose yokunda tuyivuge yongere iratangura, sibyo? Muramaze kumva abantu bagira amaproje agahera amajambo gusa. Abantu bakoresha abakozi n'abahembe, abo dukoresha turabahemba, abadufundisa turabahemba, turakora n'imigambi hambaye ikavuga ikanatanga. Rero duhagaze neza mu by'ubutunzi, duhagaze neza mu by'ubutunzi. N'abafournisseurs biraniye haba kwisima bamwe nkashaka bari ngahari babatrashika bari muri bakeyi twatumiye ko turafise ukuntu dukora kugira ngo nani masosiyete dufite kwa gano bintu BMBC ntabyo bashobora. Tudufise izindi societe nazo zitwara ko turomisima n'ivyuma, tudufise izindi societe ko turonka imisenyi n'amagaraje n'imbaho, dukorera hamwe rero tutanga bino bintu naho mwatuwe na BMBC. Hanyuma twebwe dufise abantu rero turemeza ko tutobura ibintu murakoze kuvyerekeye iby'ubutunzi. Hanyuma kuvyerekeye ubutungane, murumva ko tuko dukora ibintu by'abantu byari dimenshi, dukorana n'abantu benshi, ariko muri uyu mwaka uheze nta convocation n'imwe yitwarira BMBC twabonye, nta n'abashinga ntahe bakumvikanye n'abandi bantu. Urumva naho nyene twoshimira Imana, biragiye gukora mu bintu by'amahera umwaka muzima biri muri aya mahera. Ariko ndavuga ngo umwaka uhere atarubanza ufise, atadose ufise muri tribunal muri parti, biragoye. Nicyo kintu kidasanzwe cyo gushima, bikaba byerekana yuko turi abantu b'inzira mugayo kandi ko ibyo tuvuga tubikora. Hanyuma rero ibyo byose niko navuga biradukura amazina, bikatwereka ko tutoreka kuryoherwa. Nk'umuhakarorero abakozi bakora ngaha, twebwe kuva mumenya ya mugambi twabwira tenga na gahara, amakontrakt tumaze gusinya arabemerera gukora umwaka wose badahagaze. Yonyene gusa ibyo ariko barakora mu gisagara mu gihugu cyose bitari amakontrakt tumaze gusinya batagurira, arabemerera gukora umwaka wose badahagaze. Njani imyaka myinshi rero tutangura mu mwaka mushasha rero twabwi ukuntu twakoze, ukuntu byagenze neza, ingorane duhangana nazo. Umusoda y'urugamba rutsinze kenshi ntiyibuka aho bamurashe agakira, kenshi ntiyibuka bagenzi we barusigayemo, nabi yabibutse ntibamubuza gutamba kuko nta rugamba rutagira inkomere. Kenshi ntiyibuka y'amajoro y'ayo yagize, iyo hageze kwiga intsinzi arayigina. Twaragize ibibazo kujya ku musirikare ko twabirenganye. Uyu mwanya urumva si wo kuri, umwanya wo kuryohera, tutari abantu bo kwita b'intore. Ibyo dukoze twari kubishobora. Rero twaragize ibibazo byinshi, ariko kubera turi hamwe, turi kumwe n'abayenjeniyeri n'abafundi n'abavumiseri n'abadandaza dukorana n'abakunzi bacu, byose twashoboye kubirengana. Ababigizemo uruhara bamwe n'abamubona, abandi ntibari ngaha. Rero abo bantu bose bavuze ko barabesha amakuru barimo, baravuze ko na leta ikigira cyane kuri ibi bikunde, bose tubaha amashyi. Rero kugira ngo dukingire abakozi ba BMBC agashomeri, tubakingire twabanishiye aho, tubakingire n'agasuzuguro kose yuko zakava. Twarateguye imigambi izoduha ibihugu mu mwaka uza no mu yikurikira. Murazi tutavuga ibintu tudafitiye icyemezo. Imwe niyo ni ngoma mvuge yaratanguye gutegurwa cyane izigeze kure. Umwaka uza
tuzoronsa ishirahamwe BMDC ayandi mamashini n'indi miduga ku buryo atashaka zihambaye zishobora kuva mu Burundi ariyo. Nukuvuga mu by'imbereza mu mwaka uza kumenya ko tuzabiyumvise ubiye murenganya bakavuga ati cyangwa turarizi biraterera iterambere ry'igihugu biratuha akazi yaramire kazi naka mu mwaka uza tutoriha ubushobozi mu by'amashini n'imiduga nta masosiyete cyangwa abandi bantu bakiri hambaye bazosubira kubikora batatwiyumviriye. Hanyuma kubera ko tuguma tuba benshi umugambi wo gushinga banki yacu akabanki basi kacu bakarimira twaratangiye gutegura bigenze neza muri uyu mwaka izotangura gukora hamwe turonke imbuga zayo. Hanyuma murabona ko abamenyesha bakuru babitabaye natwe birakenewe ko umunsi wose tuzoza turabatabara batanga amakuru mu buryo butari professionnel aho badutwenga abamenyesha bakuru bari imbere yanjye batuvuga mu imaje sipro ati nibi mukora ni sawa turaha amakuru mugabo n'ibisa neza kiretse ko tuzoronsa igisata kita communica ibyo dukora ibikoresho bishasha batumye ko appareil afata amasanamu mashasha n'amadrone agezweho ari mu nzira abikora ngo barabizi. Umugambi rero wo gukora ikinyamakuru natwe cy'iwacu kizore gifashanya n'ibi mubona tugejeje kure. Hanyuma turafise umugambi tuzoza kubaka muri uno mwaka nyene wo kubaka uruganda ihingura rikora beto y'abantu benshi babonye ko turicanyisha beto amaboko biyumvira ngo turaryoherwa. Oya turiko turategura umugambi kandi witeguye mbere na leta rero kudushyikiramwo wo kubaka uruganda rukora beto. Ni ukuvuga beto uzosaba nimero zaka mu ruganda imashini zizana no gushaka iwawe muzosubira kubona gakeyi mashake yacu tuko turatangisha amapawa tuca tubaka amazu akomeye kandi aramba kandi mu buryo bwihuta. Hazohari muri imashini nipompa kuja nipompa ingene beto nengaha igusange ibetaje gatanu cyangwa gatandatu. Ija projet imani tubimbere ngabo yo kubaka amabati mu yange bari ahotel bifuza ko no ubuhinga buzawe ko barakoresha. Muno mahandi dosubiriza cyane dotangura projet yo gusubiriza ibiti ibyuma kujya muri bagara kupfa ibyuma nabyo n'ibyohera ndagabanya ibikikije bikagwiza amasanga yatugira kandi hari igihe bituma dukora ibintu bitari byiza. Tuzotangura projet tashaka kuzoyigeza kure yo gusubiriza ibiti ibyuma amakomplage nabyo duhagarara ko bita amaishakoda. Ni umugambi nyene leta yaramaze kwemera kumushyigikiramo wo gusubiriza ibiti ibyuma. Gushikana ngo rero dufise intahe z'abantu batwituye tugaheza tukabatunganyiriza neza aho bemeza ko BMDC yasubiye kuba icyizero n'ihumure. Hariho abantu bitugwanije abandi bafundi kuko natwe turabakeneye kandi twebwe natwe twoshobora mukuru twavuze ko tunashimiye abantu ariko barigira ngo dukora cyane abandi n'amasosiyete akora nka BMDC atanga amakuru nka twebwe cyane naho aguma ahakabwa abantu benshi. Rero kera n'ubu biracyashika umuntu akaza tukamuha serivisi mu byo kubaka nyamara ingingo cyangwa tukamubagirira inzu akavuga ati agacarira ndavuga ukuntu banyororeye sinari nzi ko mubaho kubera yuko ariyo abapromye n'abayitise n'abasudere
ushobora kutubwira mu ijoro saa moya uti BMBC inzu yanje amazi aravuye saa mbiri mukaba muri kumwe n'amatara n'uko no mu bindi bihugu. Rero tubirare muri abantu cyane bikabereka ko ibyo dukora bisa n'ibisa n'ibyo babona mu babamo Zabira na Amerika cyangwa Australia cyangwa ahandi. Izo nahe rero zatubwirize ngo uko bishaka ko ubushobozi bumbahere. Ntabwo ko dufise abarundi badukunda, iki dukunda, ubuse dukorana naho duhinze zo kubaka zamerane zikubaka atangorane ko dufise ibintu byose. Ariko kandi turafise akarangamutima gatuma uduha akazi ucugaruka bukeye cyangwa wene wanyu gacagaruka. Rero kuri uno munsi rero uri hejuru ndongeye gutera intege uwo wese yifuza kubaka yaba mu Burundi cyangwa mu mahanga n'icyo cyangwa BMBC. Naho tutarashaka kugira abaduha akazi bashaka tubishyira hamwe rya vrai. Twebwe abayenjenere bafise muri BMBC nta yindi sosiyete n'imwe bari no mu Burundi, nta na hamwe bari. Ni ukuvuga bisigura iki? Hariho ubushobozi bamwe bafise tuburonse bobo twokora ibintu hamwe no mutandara. Turafise abayenjenere biga cyane kujya kumusoda agira formation donc yakoze special. Turafise abayenjenere biga cyane ibyo bakora atahandi hantu hamwe bari, kuko abiga biba mabonye batangaje muri quartier Mirwari na Gahani ubijanye handi hantu tabwe kandi demwa bige gihagaze ko cyangwa imyaka kuko twebwe n'amasegonda. Rero ibintu byose birerekana ko atamura ngiye kureka kuduha akazi. Hanyuma ntangora bivugana n'abakiriya kuko twebwe nitubaha amakuru y'ibice haba mu Gahayi ku Matumaka hariho mu rugo bwango BMBC bwange mu Kirundi oya haba ahantu hari mu rugo biratanga akazi bibakaduka. Hageze aho leta iki hageze aho amabanki avuga ati BMBC ni seriye imbere y'uko nzangazi mbona benshi umuntu kandi aranzi jewe yantelefone arambwira n'umuyenjeneri ngiye muri banki anana kubaza ikintu cyo kubaka bambwiye ko noja muri BMBC. None hari ni societe nizo turusha ingufu cyangwa uburambe bo byongera hari amutse urumva agenda banki bafata ngo tubaye sabe credit ugenda hari muri BMBC n'ahandi mubatonye kubera ko none bemera dusome trose troka papa turabana inzira guhemuka nta muntu aduha akazi bacagenda n'ingira ngo unahuye muri BMBC. Muhe amashima nabi yatubishije ko kudahemuka. Rero ubugoma ndabahe urumva nabivuze mu majambo ubuye kiramo ryacu hari ahantu kari bwagere n'ibyo mugabo naho nyene nituhoba ibi biharuro statistique ngoma ndabahe y'ukuntu umwaka wagenze muri BMBC. Mvuga statistique y'ukuntu umwaka wagenze muri BMBC. Nabwiye abantu bamwe bagatunga araryoherwa anagenda kuvuga mwiza aba mu nzu nziza ntigere yumvira none nibande bari kwarukira kuri ibintu buno bushobozi Imana yahaye hano mahera afise kugira ngo twishimira amahera bene tuze cyane ibintu twishima kubona turi umuryango ungana kwiyambona nitwashobora kugwira inshuro zitatu iryo tunga ryo bari kwiye ibindi Imana yaribona ko turi hano twese dukora ibintu. Rero uyu mwaka abakozi bo muri BMBC twabahembye amafaranga angana miliyoni 251 miliyoni 38 n'ijana ari amafaranga y'ishahara twabahembye. Mwumva tudafise interano ko muri abo bakozi nabo abo twashoboye guhemba abashoboye gusinya bataramahera cyangwa bahemba mu mabanki banganye 881. Hanyuma ku cyicaro gikuru abahakorera bangana abakozi 40
bajya kuri administration n'abandi bajya kumubona. Hanyuma ku mashantiye twashoboye gukoresha duhariye kujya ku bigire b'abakozi havuyemo abahama kuko idukorera hamwe rero ntazigendamo tugakoresha abantu tukabahimbaza tugenda abakozi bangana 1116 harimo abagore 574. Hanyuma mu kuvuza abakozi bijya bitashiraje cyane kuko James abakozi ko bazabatera imbere tukabaha amakontra turabavuza twabariye umwaka 1,350,000 mwishano bita ikorano dufasha byo kuvuza abakozi bita ANMS. Hanyuma muri INSS mu kurya ibyo bitegerezwa abakozi bacu twarishe 3,529,000 n'amafaranga 400. Hanyuma abashizi twarose bajya twakira ku biro baje kutubaza ko bakorera imigambi yo kubaka babaye 586 babaye 586 ni kuvuga twebwe ntitudandaza butike nk'uko tudandaza ibintu by'imiliyoni 100 abantu baza batwitura ni benshi rwose. Niba hari ugenda urengera yaje kuturaba ndazi yotanga nabone yitwa nk'abantu nk'aba arende ko ntanga kugira ngo bisanzwe navuze sino kubya amahera murabona ko tutokunda akamera dukoresha cyangwa abantu batari bakeyi yine bishahara ariyo marite dufise duhemba umwaka biboneka ko turaje ko turakora uyu mwaka bazokwiba nk'icyo bitatu atakiri kibaye isi kidasanzwe nkaya corona yadushiramo. Hanyuma rero uyu mwaka nyine kugira ngo turabona hari abantu barabizi gutuma abantu bidakaramba burya imwe inyagimwe cyangwa inyagimwe. Rero burya twararaje kubona byo bisozo bagiye kugurisha hariko haragera igihe umukiyaga waza kugira ibiziba byinshi hanyuma haciye ukwezi amezi abiri tugatora tushobora tutagikemuye bizaba bitagenda neza. Twaragize intunganya nshasha ya entreprise ubu BMBC ipanze kujya mwumva izindi nzego zipanze kujya mwumva umushanga y'inzego cyane umutunga cyane banki cyane induganda ikora ku ipanze kandi mu buryo buri efficace. Ibyo kuba efficace murabibona turikibiye ubu rero turafise hariho kubera indogo nyine twabitse kugira ngo tutegure umwaka mushasha hariho namwe bamwe batabazi. Ndashaka rero umwe naravuga wese mu mabanga jeje ataragara bamubone twarashinze urwego ruyobora rino shirahamwe hejuru yabo ni jewe David Ntamakuriro ugera kandi rero cyangwa ibyo duze nari umwe. Hanyuma kujyagira kamaze kurongerekana rero ubuye ndafise we amaze mu abanga n'imyaka 8 kubanyene tukimenyana muyari bavuganje nileta constance ni madamu wanjye ubu rero n'umwasitante wanjye aramfasha gutunganya iyo shyirahamwe. Ndafise kandi umusopetere yitwa Mwese Sandrine nawe n'uyu nawe nyene amaze muri abo banga nk'imyaka 7
no nk'imyaka ibiri nk'imyaka itanu. Hanyuma hariho departement de logistics imwe igiranye na transport nababwira, ikabimwe na recherche et développement, iyobowe n'uwitwa Uwamahoro Asher nawe yahagarara mu kabona urunyanyanya. Hanyuma hariho service comptabilité ikaba iyobowe n'undi mujene yitwa Bigirimana Eric nawe nyene yahagarara n'urunyanyanya. Hanyuma hariho ibintu nagira kubera hariho n'abagenzi bacu bakabakana babazi nk'abakora bimanyiye bagiriyemo umwanya mutoyi. Hanyuma hariho service approvisionnement nawe nyene jakuri ya Eric. Hanyuma hariho materiel sécurité ari baraba amashini dufite mu mashantier ni kirima na transfer yahagarara uriya. Service de comptabilité hariho rero cyane abagabafite n'abandi muri direction technique reka mugabo manager muri ko hariho na chef du personnel nuda dai kamarabira. Hanyuma communication harimo mutore n'ibyanduye hamwe na wiwe yitwa Imana byane nabo nyine bahaguruka mutore n'ibyanduye na byane baranuriye hariya muri baramurika. Hanyuma hariho n'itwandashimye agize amaporogaramu ndashimira agize amaporogaramu akora yuko tumara byinshi nongera n'uriya yotuka akamubona cyane. Hanyuma hariho rero aba direction technique iyobowe n'umuengineer yitwa Nyirameba Anise n'uriya. Hanyuma yungirijwe na engineer yitwa Singirankabo Eric n'uyu. Hanyuma projet y'Umugahahi iyobowe na engineer yitwa Ndababyari Baruteri bahagarara nkamubona. Projet yo Mwitenga iyobowe na engineer yitwa Nkurunziza Jonathan bahagarara nkamubona. Projet yo muri Miriware N2 iyobowe na engineer yitwa Nkurunziza Jonathan bahagarara nkamubona. Haca hakurikira abashefu do chance atari bakeyi guhagarara mu gabo umwe wese ahari. Abashefu do chance guhagarara mu gabo bakurikirana. Hakaba rero hari n'umwe wese barimo abashefu d'équipe ubiriye batandukanye abamasura abafiraye n'abandi. Hakaba harimo rero n'abandi bari mu maso bose batuma PMBC ishobora kumarisha. Rero no makana cyo babwira barabayesera nifuza kumera murangiza nababwira utunganijwe uko twapanze ubwo bwa PMBC leta yaje muri PMBC kugira ngo ingabo zacu zishobore gukora kuri ishimwe. Rero nifuza ko umwaka bitanguye wo gukorana umwete kutigeze dukora mbere no muri kahise bikaboneka ko twagomba tukanateza imbere tuzokora ibintu byinshi. Rero ndabona nkamaze zo kuronka ko mu Gatanga kabatembe neza ibyo aho kera tuze duhurire hamwe n'amaduhurira muri bya bikorwa. Hanyuma
umva natanze raporo ndajya gukora BMC baduhaye mission yo kuyobora ishyirahamwe ryabo. Iyi entreprise nta mafaranga ishingiyeko, twebwe dukora ibintu abantu ntibaduha akazi kubera amahera, ni kubera kwakundwa asanga turi umuntu w'abantu benshi baciye ubwenge batagira uburyarya, bakabona ko tuko twitegurira gukora ibintu byabo. Rero hari ikintu ngomba ndababaze ejo bakoze za BMC mu ntebe y'abantu niko ndarangiza mugabo imbere yuko ndakivuga reka mbaze abantu abona navuga begere hano. Wa mbere Manirakiza Deo begere ngaha, wa kabiri Akili Bilali begere ngaha bazino, wa gatatu Utanyaruka Atanumaye, wa gatatu Niyomukiza Jarisire begere ngaha cyane muje aho kandasha begere ngaha. Hanyuma niyo yitungira Onesime begere ngaha hagara murangire. Hanyuma Ndayishimiye Frank begere ngaha. Hanyuma Nduwimana Serge begere ngaha. Somerimana Ismail begere ngaha. Irangabiye Dive begere ngaha. Irakoze Dive begere ngaha. Dushimimana Claude ndabandanya naho ndereye Innocent niyo saba Boaz Nziza Ale begere ngaha. Imbere yuko ndangiza yovuga abantu batsinze urugamba nyigera haburamo intore muzitiri cyane, muramumva ko batsumabi, murabona bose bacari bato, bose baramaze imyaka bakora muri BMC, harimo n'abafite amadiplome. Aba baje ari abayede Birani n'abandi bandi bose bafite amadiplome n'abose babizi. Ubwo kora muri BMC akadiplome utwereka ngo twemere bamaze umwaka umwe cyane bari bari gakora ku mashyaka. Uno munsi rero twarabyuheje usanga bova mu bwana imifate n'ibintu bisanzwe. Urabona murakoze ibintu bakaje twakomera amashyi kandi ari bavuye mu bwana. Ibintu bidasanzwe aba twasanze bava mu bwana. Rero nk'abashitsi utabizi yoga muri bisanzwe abo barose diplome tugakora nko umushahara w'ibihumbi 100 ku kwezi ikabaca nko ku 300. Abarose diplome yoga nko 100 ku kwezi ikabaca nko ku 300 cyangwa angahe sabantu rero basanga university kandi iyo diplome bayo muri society isakazi ubona ko bazobona ibindi bari barakora. Rero abo navuze bose turadekaraye ko babaye abafundi bemewe n'amategeko ba BMC. Amategeko bagendera ko barayazi bazira banani yakurikiza. Murakoze mu bantu Imana ije dufashe bige twakiye muze muri gendere muze muri nene sibyo ibanga burya urabona nk'umwana ureke kumvikana murabona nk'umwana azakora ikosa bamuhane sibyo umwana ashobora gukora ikosa akiba n'ingombo nyamuhane kubera ari umwana
mugabo mupapa yize amahera bashamuhana kubera nabyo ntabutse ubu rero muzora muhana bakyo mutaramuhana muzora mutunga ibintu mutara mutunga biremereye muze muri gendere muze muri mene muze muri gendere muze muri mene muzora muramura akora mutara muramura akora kuko ibintu bizora bigomba babandike ko batora babandika kubera yuko umukunze bizora bitera guhera babandike ko batora babandika kubera mukunze muze rero muri gendere rero muri ikigo twakoze bakoze abiyembuzi munyumvirize neza twatangira ko ubutigo burageze ndahejeje kwiyamamaza ku izina rya bagenzange dufashanya kuyobora ino entreprise bamwe n'ababwira kamwe n'ubusa nta bintu nk'ibyo byokunda atari bikaye twazanyemo urumuntu rero byo n'abagenzange tuyobora ino entreprise ndabahaye raporo ku izina ryabo none mwihweje ajamwe BMBC turigejeje mukihweza ingamba intambara mwatsinze muyobora twebwe hari intambara mwabwiye ntakugira ngaha kandi natwe urabona ko ziri bijya n'ibyo kunda cyane abantu bazi guhagarara twarabayoboye muri izo ntambara n'amatsinda twebwe kubayobora ntitugere duhesha igihe ibitaro byari bikaze ngo musange muri igabo tagira abungere mwisunze na porogaramu yo guteza imbere ishyirahamwe ryanyu tuberetse none turabayanira tubayobora canke tubandanye turabandanya tubayobora canke gutora abandi babayobora murakoze ndashimye n'abaduhaye ijambo ndashimye abatuye bose bashyize ngaha ndashimye abamenyeshamakuru baje muri uru rubanza iyo mwubatse mwubake neza na BMBC amashyi umuyobozi wa BMBC